Jemba mu Kirundo rero iyo ndiko ndabwira abantu ko nkora ibintu abantu gukora ibiki mugabo kubera ko badashobora kushikayo ngo baze kubiraba urumva biguma bumva kuri itapa uri kurivuga ntabwo jewe kugira mbone ibyo mvuga muri igora mushike mu Kirundo mubibone rero ndanezere ko nshoboye gushanga uyu munsi barabazi ibyo nkora babibona babisoma mu binyamakuru ariko hari gihe wumva ufise akantu kakababaro iyo ubona ukora ibintu kandi kweri ibintu by'impacta la communauté ukabona umengo hari abantu ntibabinezwe ntibabiha agaciro rero ko umuntu n'umuntu ako kantu ko gasantima hari genda nakagize kenshi hanyuma ndabireka mugabo rero nk'uyu munsi mpagurukanywe n'igisabo jewe nitwa Stefani Mbanze ndore uko nabivuze mba mu gihugu cy'Ubuholande maze imyaka 28 nkaba rero nahisemwo kugaruka mu ntara navukiyemwo nzanywe ikintu amahoro jewe organisation yiwanje ifise ishimikiro ku mahoro n'iterambere nivyo nkora hanyuma rero mpagurutse kuko mw'ibyo bintu nkora turafise ikigo cigisha abajene gikora ibintu kimaze gukora ibintu byinshi ariko narabonye ko media yitarimwo ibintu ntibiba byiza nahise mwore gushinga radio dufise radio mu Kirundo yitwa radio remesha amahoro imaze imyaka 5 iradio ni ikintu ciza kidasanzwe ariko ni ikintu kigoye kugera ni ikintu gisaba uburyo budasanzwe kurushora kumenyesha radio nukuri no gukomeza gatsi ikintu kimpagurukije nshaka gusaba ari ibintu badusaba muri ARCT yitwa redevance annuelle bidusaba amadolari 1500 nyakubahangirije ikibazo sinzi ko hari umaze kugibutura ariko ndazi ko karagishikirije muri CNC kenshi tubabwira uko mubona uko tumeze ubwo kurusaba iyo redevance vraiment mubona aribyo mubona muri ko muradufasha kandi tujejwe communauté mubona uko imeze ayo mafaranga nukuri nimutezurire mu yadukureko hari nyinshi twigeze kuronka umuntu yigeze kumbwira ati we madame Stephanie redevance yashinzwe na presidence rero kugira ngo ihave ni presidence nyene itezwa kuyihakura kuko itegeko rikugwa n'irindi washinze itegeko ntibashobora kurikura rero nyakubaha ko nashitse ngaha nukuri je ndagisubiyemwo au nom des autres radios communautaires sinivugiye jeje nyene ko twese turiramwe mu dutabare nukuri iyo redevance nimba idashoboye kuhava gose ariko mutwaleje amadolari 1500 n'amafaranga menshi ku maradiyo atabintu yinjiza atari juste ahubwo gutanga mu biturabire niba bishoboka iryo tegeko muri hinyanyura bivuyeho byo bavyiza kuri twebwe bidakunze basi mu vyaleje muri abo buryo amaradiyo communautaire afise ku buryo umuzi gutobagumako ikindi cya kabiri ndashaka gusaba kubera ko jewe bwanje ndabona impact amaradiyo communautaire afise muri communauté à la base et pour moi la communauté à la base c'est ça la base du pays niyo racine donc racine ikomeye igitebwa kirakomera rero mudufashe muri budget zari tambwire appui au radio communautaire murabo kuntu mudufasha kuko iradi keneye utuntu twinshi kugira ibeho kandi kenshi ndaza ama défi y'amaradio menshi abenshi n'ukuri burya bakora ku mangetengete kuko ibintu basaba bategeza gukora kuri radio kore ntabyo baronka nibikunda rero uragerageza ugacumbagiza mugabo ukora ikintu n'umutima hari kubona ko nawe resultat ushaka gushika ko utayishitseko ça fait mal rero nari mpagurutse nsaba ibintu bibiri iyo redevance ya ARCT muturabire ko byogenda ko yo hava canke mukayaleja yo preference ihave sindegetse ndasabye hanyuma no muri leta murabo kuntu mwo twapfuye kugira ngo amaradiyo communautaire ariyo mu byukuri yo yubaka igihugu kuko ashikira abantu benshi badashikira nitangiye kwa karorero muri Kirundo tuba kuri frontiere y'u Rwanda
iyo radio yiwacu itaraza radio Kabondo ntayo bazi ndishikayo urumva ugiye mu Kirundo uvuza y'u Rwanda uguriye radio wumva amaradio y'u Rwanda gusa urumva rero aho tuziye depuis 5 ans quand même il y a un léger mieux et les autorités administratives en sont vraiment fiers murashobora kwibaza ibyo ni ibintu verifiable rero nigituma mvuga nti burya amaradio communautaire afite kinaterereye kinini cyane ubu l'image do Kirundo a changé kubera iyo radio rero iyo radio sinifuza vraiment ko yozima turiko turasaza ariko nifuza ko nimba yarashinzwe ntize yigere yugari inzugi izishishikare kuko ndabona impact irashikana kwiyo ntara murakoze reka nebariza akabazo kamwe ubushikiranganje bwa communication maze kugirana inama zinganiye umushikiranganje ariko arabagirisha inama tureke senese umushikiranganje wa communication arabagirisha inama amanama barayagira mugabo urumva jewe ni representant legal wi radio umushikiranganje wa communication afise mission yo kugirisha inama bakorera mu gisata ciwe barayizikora abashikiranganje baratinya abene gihugu bakorera mu bisata byabo ndabizi umunsi umwe narigeze kabwira nti umushikiranganje wese tunzosubira kuyagisha inama muzungurutse Burundi bwose umwe wese yagiye gukora kuvugana nabo bakorera mu gisata ciwe ndabwije kuri barapanitse hari habashika gahamagara guverineri bakavuga gacavuga ngo guverineri asigara bishura gaca yirukira ico kintu nkico ni kibazo ubushikiranganje babumaze gushikiriza muri conseil des ministres au niveau communautaire ubu urabona yuko twagize ibikorwa bikubera mu province ari gikorwa kibera mu province gikorwa na province novuga yuko nkico muri province hariho ujeje ubushikiranganje hari direction provinciale nta bushikiranganje nabwo butagira direction provinciale kiretse affaires étrangères niyo dakorera mu province